Shalom shalom bakundwa, turi n'umunezero udasanzwe gusangira namwe amajambo y'Imana kuri no televiziyo yanyu ariyo yacu ubugingo busagutse TV. Nanifuje gutera intege umuntu uyu mwanya ashobora kuba ariko arankurikirana, bishoboka ko hari ibintu ariko arahura navyo. Amajambo tugomba gusangira ari mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice n'icindwi, turasoma ku murongo w'icenda. Haratubwira ibijanye n'amakuru ya Yosefu. Ivyabaye kuri Yosefu ni ibintu bishobora kutubera icigwa uyu munsi, ni ibintu bifise ico bishobora kutwigisha uyu munsi, na cyane wewe uyu mwanya uriko urankurikirana. Ijambo rimwe ravuga ngo basogokuruza bagira Yosefu ishari. Nibisanzwe ko abantu babona ufise ivyo badafise bakugira ishari. Yosefu yari umwana agira 11, yarafise bakuru biwe bari mu bitandukanye, baciye ubwenge kumbure bamukurira, ariko Yosefu hari ikintu kidasanzwe Imana yashize muri we. Hari isezerano rikomeye Imana yari yamuhaye. Bamaze kubimenya bakabana n'ukungene se yamukunda cyane, ijambo ry'Imana tubwira ngo bamugirira ishari. Rero uyu munsi bitahure neza ko nibisanzwe ko abantu bakugira ishari igihe uri kuratera imbere, igihe uri kurakora biriko biracamo, igihe ico uri kurakora cose gitera kije imbere. Paul yandikira Timoteyo akamubwira ngo ukuja imbere kwawe kubonekere bose. Hari igihe uri kuraja imbere n'ivyo abo muri kumwe, abo mwiganye urunganwe rwawe bakugirira ishari. Nibisanzwe Yosefu yagiriwe ishari nabo bavukana. Nawe nibisanzwe ko bakugira ishari abo mwiganye, abo muvukana, abo mukorana, babona ivya biriko biragenda neza, kumbe ufise urugo rwiza, abandi batera kugira ishari. Ivyo nibisanzwe. Suru wa mbere bagira ishari, na Yosefu baramugiriye ishari. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bamugura ngo ajanwe muri Egiputa. Ivyo bariko baragerageza gukora hano vyari ibintu vyuko bonona ico Imana yarashize muri we. Baribaza ngo ivyo Yosefu yari yarababwiye Imana ateguye ku buzima bwiwiwe yuko babirangije, babishize ku iherezo, ariko barihenda cyane kuko ico Imana atanguye muri twebwe niyo yonyene ishobora kugisozera. Nshuti mukundwa uri kuranyumviriza, nagomba kubwire ngo ico Imana atanguye muri wewe nta muntu numwe ushobora kugihagarika, nta numwe ashobora, n'Imana ubwayo yaramaze kubitangura muri wewe ntishobora kubihagarika. Ijambo ry'Imana tubwira ingene haje umuntu mwijoro abiba ugwamfu, bari bateye, bari babivye uburo. Ijambo ry'Imana avuga ngo nuko baje kubwira abakozi databuja wabo, shebuja wabo ivyo bahasanze, yarababwiye ngo nimureke bikurane. Nawe nyene ntiyagize uburenganzira, ntiyarafise ubwo burenganzira bwo guhagarika icatewe. Ukurika Imana yacu imeze, ico yateye muri wewe nta muntu numwe ahari wo gushobora kugihagarika. Bamugira ishari, baramugurisha ngo ajanwe muri Egiputa. Ndakundira ijambo birice vuga ngo ariko Imana ibana nawe. Ikiryoshe muri ivyo byose nuko Imana ikumwe nawe. Ikiryoshe muri ivyo byose nuko Imana adashobora kuguta. Imana yo ntishobora kugira ishari, oya habana gatoya. Baramugira ishari, baramugurisha bazi ko ivyo bice birangira, ariko ijambo ry'Imana tubwiye ngo Imana yari kumwe nawe. Uyu munsi afise inkuru nziza kuri wowe uriko urankurikirana. Imana iri kumwe nawe mu byo urimo byose. Imana iri kumwe nawe, irasezeranye ko ata munsi n'umwe izo kwigera igutererana, izo kwamana nawe, izobana nawe muri byose. Uca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, ijambo ry'Imana tuvuga ngo nta kimwe na kimwe tuzogira ico dutinye kuko ari kumwe natwe. Uca mu mwonga, uca mu nzuzi zigasurira ku buzima bw'iwawe, uca mu muriro, imbere z'umuriro, ijambo ry'Imana tubwira ngo izokubabura kubera ko ari kumwe nawe. Iyo ari kumwe nawe yugara akanwa k'intambwe, yugara akanwa k'ico kintu cose cyagurukiye kugwanya ubuzima bwawe. Mu ijambo ry'Imana ngere tubwira muri Yesaya 54 ku murongo wa 18 havuga ngo ururimi rwose ruzoguhagurukira uzorutsinda. Nawe ndagomba kubwire ngo iri jambo ni gwawe, nta kintu na kimwe kizoguhagurukira kugwanya kizogushobora kuko Imana iri kumwe nawe. Paul avuga ngo bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, mbega uwo tugwanya ninde? Menya neza ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Ab'Imana bayi mu ruhande rwabo igihe cyose barashikamye, bagiye babona intsinzi mu byo baba ariko barabamwo vyose. Nawe iki gihe nigihe Imana igiye kuguha intsinzi hejuru ubuzima bwawe. Birakomeza kavuga ngo Imana imukiza mu marushwa yiwe yose. Ni Imana idukiza mu marushwa yacu yose, na cyane igihe turiko turarenganywa, na cyane igihe turiko turategurwa n'Imana, kuko iri byabaye ishure ku buzima bwa Yosefu. Ijambo ry'Imana avuga ngo Imana imukiza mu marushwa yose. Nawe Imana ashobora kugukiza mu marushwa yose ushobora kuba uriko urabamo. Icyo usabwa ni kimwe, nuko ukomeza kuyizera. Abayizeye, abayiringiye nta munsi umwe bigeze n'umunsi umwe bamaramara. Yavuga ngo Imana imukiza mu marushwa yiwe yose, imuha ubutoni n'ubwenge. Iri jambo ubutoni bakoresha ngaha
njambo risigura faveur. Imana yamuhaye faveur, yamuhaye ikiganza ciza imbere ya Farawo, imuha n'ubwenge. Ubwenge niki? Ubwenge ni ingabire y'Imana ku buzima bw'iwawe, ni iciyumviro kivuye ku Mana. Ubwenge bufise ububasha bwo kuzana ikintu kitari gihari kikabaho. Tubonye ubuzima Yosefu yabayemo, Yosefu igihe umwami yari yagize inzozi ariko atazi ico izo nzozi zisigura, azazaniwe kandi mumujije amahoro, Yosefu yarazimusobanuriye. Inyuma yaho amupropose solution y'ico babwirizwa gukora, aramubwira ibyo basabwa gukora ati rondera umuntu mu gihugu cawe vy'ukuri afise ubwenge, ashobora gutunganya neza ivyo muri iyo myaka 7 izoba irimwo umusesekara, niyo myaka 7 izobamwo amapfa. Farawo yitegereje n'ivyo yarafise abakadre benshi, yarafise aba economiste benshi, ariko muri abo bose nta numwe yabonye yoshobora kuba afise iyo ngabire y'ubwenge ku buzima bw'iwiwe, gushobora gutunganya no gukura igihugu mu kaga cyari kirimo. Ijambo ry'Imana ngo Imana iha Yosefu ubutoni, imuha faveur, imuha ikiganza ciza mu byo yari arimo n'ubwenge kuri Farawo umwami wo muri Egiputa. Si ibyo gusa, iyo Imana ikugiriye ubuntu ikaza gushumusha ubuzima bw'iwawe, hari iki cikora. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo amugira icegera ciwe ngo aganze muri Egiputa, amuzeza n'urugo rwiwe rwose. Umwe bagurisha bazi ko ivyo birangiye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana imaze kumuha ubutoni n'ubwenge imbere ya Farawo, ubuntu n'ubwenge imbere ya Farawo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Farawo yaciye amugira umukuru, amugira segaba w'igihugu ca Egiputa. Imana igutegurira kuganza, Imana igutegurira kuzoba hejuru yabo bose bariko barakugwanya, abo bose bakugiriye ishari. Nturanduka umutima, ntugire umutima uhagaze. Imana iri kumwe nawe, kandi ingabire y'Imana iri kumwe nawe. Cyo gituma kuko Imana iri kumwe nawe byose bizorushiza kugenda neza. Imana ibahezekere cyane, ndagomba gutera intege ndakubwira ngo Imana iri kumwe nawe kandi igiye gushikana mu masezerano yawe. Imana ibahezekere cyane.